turabahaye muri mwebwe mwese mushika mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage, tubahaye ikaze mu kiganiro canyu c'ishengero n'amadini, aho duca hirya no hino ibibazo bihanze amadini canke n'amashengero. Ubuheruka twarize ibijanye n'urwego rwo gutunganiriza amashengero, aho twari kumwe n'umushingantahe Charles, tukaba uno musi kandi twongeye kumwakira umukozi w'Imana Charles agomba ashishikare, tudatevye reka tumuhe ikaze umushingantahe Pasteur Charles, turaguhaye ikaze hano muri studio. Ubaye ugira kabiri, uheruka twari kumwe waratubwiye uraca hirya no hino ku rwego rujanye no gutunganiriza amashengero n'amadini, waratubwiye bitari bike. No musi tuje kubandanya, twagomba tubahe ikaze uramutse abariko baratwumviriza. Murakoze cyane gose. Yego ndahaye kaze abariko baratwumviriza batubona kugira ngo kumbure baze kumviriza kino kiganiro ciza kiryoshe kizofasha abakristo n'abakozi b'Imana. Yego. Ubuheruka mwaradusiguriye ngene urwego musanzwe mukoreramwo rwo gutunganiza amadini n'amashengero rukora. No musi twahisemwo kubabaza mbega burya amadini n'amashengero arafise amategeko agenderako? Ego, amadini n'amashengero arafise amategeko agenderako. Itegeko ririho ni ryo mu 2014. Iryo nyene icobera mukuru w'igihugu c'u Burundi yatekwa igikumu. Uno munsi rero nta rindi tegeko rihari, ni ryo nyene ritugenga kugeza igihe kumbure rizohava risubirwamwo niya abarundi babigomba. Mbega none ko tubona umenga ishengero n'ahantu hameze neza kubera iki barishirira amategeko? Barashiraho amategeko kuko urumva umuntu wese naho aza gusenga Imana usanga ka kameremere ka muntu karya kameremere katari keza ntigahera. Urumva rero tukagomba yuko mu by'ukuri igihe umuntu agiye mu mubiri muri kameremere yiwe, muri rya shavu, muri yanzigo, muri ya zangeso mbi, ego Imana imufashe n'ivyo canke ijambo ryayo rimufashe, mugabo kandi binaniranye amategeko y'igihugu aheza amufate, amufashe cane cane. Ego. None burya hariho abantu bashobora kuba bakora nk'amadini canke n'amashengero mugabo bakaba batazi amategeko abagenga. Ego, je nibaza yuko ndamaze kubibona muntu uze muri uru rwego turiko turakoreramo rwa organe, usanga benshi babanza kuza kubaza uko vyogenda. N'abatanguye kuva kera usanga baza kubaza mbega aha twifate gute, bigende gute. Nasanze mu buryo rusanga abarundi ntibakunda gusoma cane, usanga bataza amategeko kandi ari ngombwa ngo bamenye amategeko mu vy'ukuri. Ego. None iryo tegeko rigenga amadini mu Burundi ni itegeko irihe, woshaka kuritubwira? Yego, ni itegeko nyene icobera mukuru w'igihugu nkuko nabivuze bwa mbere, loi numero 1/35 du 31 décembre vuze mu gifaransa 2014, rivuga ko porta cadre organique de confession religieuse. Nukuvuga ko ni iryo. Yego, turabona ko ryashizweho mu 2014. Mbega ho imbere yuko rishigwaho ibintu vyari bimeze gute? Ishengero ry'Imana ico gihe karakajagari mu vy'ukuri. Karakajagari, abantu bama bagwanye, ugasanga bariko baraterana amabuye mw'ibarabara, ugasanga bagwaniye mu masengero, bariko baramena za altar, aho ugasanga mu misigiti n'ingorane, ugasanga mbere wanagomba barya abantu burya basenga, iyo satani mu vy'ukuri yamugendeye ntabimenye, barashobora kuba n'abateroriste iyo batamenye nyene batagize ubwenge. Ariko rero iri tegeko rero rimaze kubibona, ugasanga muri sentare hami induru, imanza zidahera. None munsi ziracariho wanagomba, ariko novuga yuko urugwego urabona ko ari rushasha mu vy'ukuri, niho rwitangura ejo bundi. Urumva rero ko ruragerageza kandi ndabona ko rubishoboye mu vy'ukuri. Yego. None ko tubona mu ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana Paulo yavuze ati iyo abantu bagize amatati mw'ishengero begere abatama b'ishengero babiheze. Kubera iki byarinze kujiyo bikarinda kuja mu ma ministeri canke okay. Nibaza yuko ahubwo ngira ngo ntibabitahuye urugwego effectivement ntuze leta y'u Burundi. Nukuri je no ndayishimira cyane gose abantu Imana yaciyemwo bagashiraho urugwego bakoreye Imana kweri. Ute kubera iki? Ico gihe enye wasanga
amamanza n'amatati biri muri sentare ugasanga biri muri ministeri abakozi ba ministeri ntibari bagikora ubundi buzi bwose bari barabuhevye bakaja mu matati gusa amatati nayo urazi ko adahera iminsi yose kamara indura amatati haba muri ministeri haba mu ntuze muri justice aho kandi no kuri tere mu mashengeri wabo ugasanga ni ingorane ba mustanteri bari baragowe babura amatari bamana iyo nduru nyene naho n'ubu bikiriho bimwe bimwe ubu biriko biragabanuka rero urumva rero nkuko ijambo ry'Imana bategura itegeko n'abakiriso mu by'ukuri yego kurya ubona bose mu Burundi mu by'ukuri twijukiye gusenga bavuze bati ntabwo ivy'Imana byogenda kumbure kuri urya n'urya atazi ijambo ry'Imana neza reka tubanze tuvyitunganirize turondere urwego rugizwe n'abakozi b'Imana hamwe n'abiza amategeko bagiye hamwe baheze bumviriza abantu imbere yuko vyogenda mu butungane yego birashika umuntu w'umukozi w'Imana ugasanga ari ngaho hari abo dusanga badafise n'urupapuro rumuha uburenganzira gukora ku mugaragaro ariko ugasanga bakorera munsi y'uburongozi bw'irindi shengero mbega urashaka kutubwira nk'umuntu ari aho atazi ko bishoboka ko ashobora kuronka urupapuro rumuha uburenganzira mbega bigenda gute hasabwa iki kugira ngo umuntu yemererwe gukora mw'ishengero kugira ngo umuntu ngira ngo ugomba kuvuga hasabwa iki ngo ishengero ryemererwe mu Burundi mu bisanzwe sino bidonda ngahanye kuko umwanya waba mutoya ariko mu ncamake hasabwa iki ubwa mbere na mbere novuga yuko hasabwa umuhamagaro Imana yaguhaye reyerma akaba ari umuhamagaro w'Imana kweri kuko bisaba yuko kurongora ishengero uhamagarwa n'Imana naye ahandi urutaro rwo kugosora abihamagaye urusanga mu ishengero nyine ni ukuvuga yuko rero uwo muntu y'Imana yamuhamagaye aca atangura umurimo w'Imana mwibanga ryiwe n'Imana yiwe akazana amastatu akaza akabantu uzeye akazana ordre intérieur uburyo amategeko ntunganywa shengero ameze aho akazana kandi nico twita procès verbal ya assemblée générale ico gihe rero mwiteko rishasha rivuga yuko abantu sumuntu ubu akreya ishengero umwe oya ishengero ubunye donc riba créé n'abantu amagana 3 canke barenga ni guhera ku amajana 3 canke barenga aho ni kuntuze kuba donc barundi ku bantu bavuye hanze ishengero rivuye hanze naryo n'abantu amajana 5 no kuvuga yuko rero ahonye no bitahure neza munyesha makuru yuko ubu unye kugira ngo ishengero ryemererwe ni ikintu kigoye cyane gose ni ikintu kinanije ni ikintu kandi gisaba ubwitonzi ntangere turamaze kubibona hajya muri organe ugasanga umuntu yagiye yatanze agaturire canke urabona hari ubukene umupastori w'ishengero kanaka yagiye mu ntege nkeya akaca kanagara kamuhereza nk'ibihumbi 150 canke amajana ngahe akagenda gatira ico gihe abanyeshengero ico gihe je simba nk'ibita abanyeshengero abara abanywanyi uravyumva kabatira amagana 3 hanyuma abo bantu bakaza bakaca bazana karanga muntu bakazana aho baba hose umwidondoro wose bagashira ko amatelefone yabo bikenewe rero natwe tukagana mu isuzuma tukaraba ko abo bantu vy'ukuri ari abantu b'iryo shengero canke atabatiye hari gihe rero bidusoba ugasanga kumbure bakaduciyemwo donc ugasanga rero yabeshe ariko mu vy'ukuri ibisabwa n'abantu amajana 3 ibindi byose biroroshe ngabo kuronka abo bantu ni cyo ntigoye urashobora gusanga nk'ishengero ryatanguye haciye imyaka 10 ritararonka abana amajana 3 urumva rero ivyo onye ni ico bikindi cirwa mu bisanzwe ntiwomara imyaka 10 utararonka 300 personnes ico gihe vraiment novuga yuko
noca ngira amakenga ku muhamagaro wawe ariko umukozi w'Imana ni waguhamagaye birashika ugasanga umuntu ariko arakorera Imana umugabo ugasanga afise abantu bake ubundi nawe ugasanga afise benshi umugabo ugasanga uwafise benshi ugiye kubiraba nta mana irimo umugabo ufise bake ugasanga harimo Imana ivyo ni normal ivyo bintu na Yesu yarabivuze ariko nukuri iyi Imana yaguhamagaye no kuvuga Imana yacu ni Imana igwiza ihezagira iyi Imana yaguhamagaye nukuri irahezagira ukaba ufise ingabire y'Imana no kuvuga ko irazana intama zayo kuko Yesu akeneye intama no kuvuga ko namba ufise passion cyo twita umuhamagaro n'icifuzo gikomeye ntangere no kwemera kwitanga muri evangelisation kandi ukaja inzu kuyindi uriko uravyumva cyangwa ukaja mwibarabara ico gihe Imana iraguhereza abantu n'ivyo kuri jewe nama mpinga iminsi yose abantu bitwaza ngo dufise abantu bake uno munsi biragoye canke ibi nibi none iryo tegeko kugira ngo rishigweho ryo kusaba yuko umuntu ategerezwa kuba kwije 300 canke 500 kwishengero rije rivuye hanze mbega rirafitaniye isano nuko kuntu tuguma tubona amashengero agwira ahajyo hari ishengero hajya hari ishengero coba arico mwagombye kugwanya cyane navyo nyene jewe sinarimwe ico gihe mugaba amashengero yose yagiye hamwe kugira iri tegeko ryo mukuru w'igihugu ritorwe n'amadini n'amashengero yose yagiye hamwe buryanye ico nico ntavuze ubwa mbere no kuvuga yuko rero babonye umuntu avuga ngo yahamagawe n'Imana akaca kanagara muri Anglikana kuko yahora hasengera cyangwa kanagara muri Plein Evangile yahora hasengera yamaze imyaka 10 yipendekeza ku bakiriso mu buryo bw'umubiri yamaze imyaka 10 akorera Imana kumbe utaza kantu kanyegeje muri we umunsi umwe aca agira iki ati jewe ndasohotse uko arazi igitigiri c'abakorari baza kumukurikira arazi igitigiri c'abasenze bamukurikira canke abandi hanyuma iyo bagiye rero ugasanga basize bahungabanije rya shengero ryari risanzwe rihari leta ngo ibone izo mpari ibona ukajagari Imana yivugiramwe iti ubu unye rero hazohora akora umuntu afise umuhamagaro kandi afise intego yo kugenda kuzana abanyabyaha umunyabyaha amwevangelize amubwira ijambo ry'Imana amuzane mu ngoro y'Imana atarabo bakwiye kwanaka no kwanaka ego turiko turabona hano muri rino tegeko turabona yuko hariho ibyo abarongozi b'amashengero bafitiye uburenganzira muri byo twabonye yuko umurongozi w'ishengero arashobora kwinjiza ibintu bivuye hanze akaheza ntarihishwe amataxi sinzi ko ari byo sinzi ko noba nihenze mbega ivyo bintu abantu benshi barabikorerwa canke barabizi yuko ubwo burenganzira babufise ushobora gusanga abo bantu kumbure batabizi mugabo kandi na jewe mfise ubumenyi buke kuri ivyo onye kuko cane abantu babizi ni urwego rwa OBR nibo babizi mugabo kandi OBR nayo ikorana n'amategeko y'igihugu no kuvuga yuko donc amashengero arafise ubwo burenganzira ko nta kirahinduka benshi kuba batabizi ico ni kimwe abarundi barakwiye kuza barasoma bakakurikirana ibyiza biri mu gihugu cabo urumva nibaza yuko ubwo burenganzira umuntu wese yobimenya donc exoneration mu by'ukuri irashobora gutangwa ariko kugira ngo iboneke birasaba ama procedure rero OBR afise amategeko ayigenga ico gihe rero uragenda ukisunga amategeko donc ayigenga uti kubera iki hariho benshi aronka ntuze exoneration kandi ivyo byarabaye aba bandi baba pastori canke abakozi b'Imana je dis bien aba bandi ndabivuze mu buryo butomoye kandi sineza karembe ugasanga ivyo ndabizi ugasanga asabye exoneration umugwiza atunga kanaka akaza guca kuri we kugira ngo azane isima aha mu Burundi azana amabati mu Burundi ugasanga bya bindi yasabiye ntuze exoneration aciye agenda kabidandaza urumva ko kajagari urumva ubwo busuma rero OBR turayishimira cyane uburyo wanagomba
ari itunze igihugu cy'u Burundi ni ukuvuga ko iraheze ikabyihweza gose kandi ntivyihuta kwera kuko bararaba neza ko atamanyanga ari hirya no hino yego ivyo rero ntibibera muri ministère de l'Intérieur mu by'ukuri yego agace ka 22 ku gice ca 5 ku byo bafitiye uburenganzira ama confession religieuse turabona yuko kizira yuko inzego zirongoye igihugu zivanga mu vy'amashengero atangorane koko ihari mbega mu byo mugenda mubona muri organe mbega ibintu birahari canke ntabihari ko usanga abantu bashoboye kwivanga mu vy'ishengero nukuri mu gihugu cy'u Burundi abarundi bagende bashima Imana abana b'Imana bashima Imana kuko ico kintu mu Burundi nta kihari nta mutegetsi n'umwe ashobora kubaho gukora ikintu nk'ico onye kuko abategetsi bose dufise n'abantu basenga gutandukanye mugabo bagasenga kandi bakubaha Imana noneho tumenyereye yuko abategetsi bose mu by'ukuri womenga harimo bafise akantu gutinya Imana navyo ndabona kuva organe bayeho sinigeze ndabibona mu by'ukuri baratwubahiriza gusa iyo nawe witwaye nabi barakwinjirira amategeko arakwinjirira aho urumva ivyo n'ibindi rero none ko tubona no muri ngaha gice ca 5 hari ahantu hari ingingo ya 29 avuga yuko article 29 haravuga ko umurongozi ategezwa kuba ari mu gihugu mbega bishitse ugasanga umuntu Imana yamuhaye umugisha ishengero ryiwe risigaye gukorera no mu bindi bihugu akaba ari mu kindi gihugu mbega uwo muntu aba yemerewe kurongora ishengero nukuvuga yuko uyu muntu bivana hari igihe ushobora gusanga uyu muntu agiye kumara imyaka hanze y'igihugu ico gihe ntavyemerewe mu by'ukuri muri iri tegeko kanatsinda urumva birasaba yuko igihugu cyose kirafise uburyo gipanga amateko yacu ni kuvuga ko uyu muntu mugabo ari wa wundi agenda amezi 2 igihe kanaka kigufi onye araba representant legal neza 100% akaba afise urupapuro rw'umutsindo nkuko amategeko abisaba yego nta kibazo ngaho uvuze ko urwo rupapuro rw'umutsindo turabona yuko ari article ikurikira ya 30 yuko ivuga yuko mu representant legal ategerezwa kuba afise n'imiburiburi diplome ya humanité générale kuvuga imyaka 13 mbega none nkabo mwasanze uno munsi barongoye amashengero mugabo batagira diplome imbere yuko iri tegeko rihaja mwaciye mubigirana gute abo bantu twaciye dusaba ico twita la conformité kwisunga itegeko rishasha ya 2014 no kuvuga ko iryo tegeko rivuga yuko ishengero rirongorwa n'umurepresentant legal afise urupapuro rw'umutsindo dongo rukwiye no kuvuga yuko rero abo bantu nabo bari barongoye amashengero bakomeje bakorera Imana nyene mu ishengero nko muvyeyi w'ishengero ngiki kuko kuba representant legal n'utazi Bibiliya yo ba representant legal userukira ishengero imbere y'amategeko gusa ntiwinjira mu byamuhemu cyane canke donc mu mizi y'ijambo ry'Imana wewe gusa uraba ishengero ko ritekaniwe mu mategeko y'igihugu ivyo rero ntibisaba ko barize theology yego wo duhaye siguro igituma basaba diplome igituma basaba diplome icambere na mbere nuko Imana yacu ari Imana ihambaye nayo nyene ikeneye agateka urabona muntu uze mwisi yose diplome ni ikintu gihambaye none kubera iki vy'Imana byokorwa n'abantu batize ico ni cambere ca kabiri kubera iki vy'Imana wosanga biserukirwa n'umuntu adashobora kuvuga bonjour adashobora kwandika kubera iki vy'Imana byoserukirwa n'abantu bibishomera nkaho menga bazakorera Imana n'abantu donc atakaze bafise ibishomera ni kuvuga ivyo byose mu by'ukuri je nibaza ko uburongozi bw'igihugu bwarabiravye donc ni kuvuga ko ivy'Imana bukwiye guserukirwa kuko kurongora abantu ugasanga urongoye abantu bize amashuri bize amategeko naho rero twebwe abapasitori twihendera cyane ugasanga abo bantu bize amashuri bize amategeko hariya mu organisation yabo ugasanga batunganije neza ugasanga arongo ya association iri ku murongo mwiza hanyuma we representant legal ukaza
ufise akajagari ukaza nta assemblée générale ukoresha ukaza nta comité exécutif ihari ukaza amafaranga y'ishengero umenga ntibamenye iyaje aho kajagari kose rero nuko rwose ntoronka umwanya ngahanya no bajinjibura kweri nuko ntivyumvikana uburyo by'Imana tubiha agaciro gatoya bikaca tuba banyira bayazana y'amakimbirane n'agasuzuguro gasanga ishingiro ry'Imana rirasuzugurwa kubera ko kumuri atamategeko ryisunga ONG ipanze neza association ipanze neza église ipanze nabi canke idini jamais ibyo bintu bihagarare jana kwijana ego turabona ahandi hari article ya 35 kuvuga yuko hagati y'ishengero n'irindi mu gisagara hategerezwa kuba n'imiburiburi imetero amajana 5 ego ari ruguru naho akaba ikirometero mbega none ko tubona umenga amashengero yari yaramaze kuba menshi kose ico mu gitunganya gute ico kiratogoye ese ubushikiranganje gotora itegeko bituma yuko mu by'ukuri bavuga bati nkahi Bujumbura amashengero aruzuye abantu nibaduge mu misozi rero nibaduge mu ma province ya terambere barishire mu ma province amasiyaje yabo aje mu ma province ivyo vraiment birakenewe harakwiteko ryosohoka mu by'ukuri imeze bene ukonye sindiko ndarwanya bahari mugabo kandi akubwira inshuti yanje ibi nzo bivuga hanyuma yewe wa muntu uri kukomeza gupanga aho upanze ugasanga uburyo mwishengero burinjira hanyuma ugasanga kumbure bukoreshejwe nabi kandi hagati aho ibintu birahinduka burya hazogera igihe haza amategeko avuga ati wewe umaze imyaka ingana uku upanze kubera iki turavye amafaranga wegeranije yakoze iki uravyumva ndasabye abakozi b'Imana ndasemereye niba tangure kurota kuja kuri periferi y'igisagara igisagara kizobasangeyo uravyumva iyi distance rero hagati y'ishengero n'irindi donc leta yaribajije iti usanga akajagari ejo bundi nagiye mu ntuzeye mu Cibitoki namba atari kumutakura ngiyeyo nsanga ishengero rimwe n'irindi n'amashengero abiri hagati ikiyatandukanya nikibambazi kimwe gusa ku munsi w'Imana bamwe baravuza ivyuma abandi bakavuza ivyuma ugasanga c'est du désordre uravyumva abo bantu bariko bakorera Imana ndakubwira iyi televiziyo murakora ikorera Imana kweli ari ibintu biteye ubwoba mu by'amashengero birirwa batwagiriza ngo tumeze uku turahengamye tuvugaya mugabo ugiye kuraba ugasanga nibo banyira bayazana yego mu by'ukuri ugasanga umuntu yuguruye église ni hata agitangura ugasanga atanguranye n'abana 500 yabakuye hehe uyu muntu yarabivye yego niko novuga yego wumva wacize tacize umugambwe none amagiriza akora nk'umugambwe Yesu yatubwiye ati nimugende mugire muhindure amahanga kuba bigishwa banyu donc la formation des disciples barya abantu wakwiye kwanakora umusuma d'abord uri umusuma nuri pastor umusuma bandi warukwiye kurondera biwawe rondera intama ni mission ya Yesu genda ugire evangelisation urazi igenda atangura plein évangile bose barambona kuri televiziyo mwese murambona nta mukristo nigeze nkura nasengera muri Pentecote nta mukristo nakuye muri Pentecote uyu umwe wagiye wijanye nagiye nijanye nyene gusa n'umuhamagaro wanje nuko ntatahuwe uravyumva hanyuma ndatangura bukebuke mumbabarire hanyuma ngira evangelisation uravyumva do maison à maison kunzu kuyindi Pastor Charles nta muntu azonyagiriza ko nigeze nkoma nyiganyiza ishengero ry'Imana yego vraiment kandi nta pastor numwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi dufitaniye ikibazo cerekeye intama iryo deni naryo mfise n'imbere y'Imana yego nico gituma rero ukwihangana kungora kwihanganira aba pastori biba basenyura amashengero y'abandi kugira bubaka ayabo barongoye yego twagomba bari bakeneye agasho nuko twagomba tugishike ko ngaha ku ma sanction canke ku bihano twarabonye ko iri tegeko hariho ibihano ritegekanya ku muntu turavye kuri article ya 45 ego haravuga
ya 51 Ego. haravuga ku muntu agenda aravuga nabi abandi akavugira nabi ishengero, akavuga nabi umupasitori amwanutsa akamukura ko icyubahiro, yuko uwo muntu ahanwa n'igitabo c'amategeko mu Burundi cyo guhana code penale. Ego. Mbega ivyo bintu murabikurikirana ko tubona hari igihe usanga bigwira ugasanga abantu bagenda bacafuza abandi? Sino guhena mukozi w'Imana. Aha John novuga yuko n'imbere y'abandi aba bose. Novuga yuko aho hantu ntiturahashika. Mugabo harakenewe cyane. Harakenewe organe irakeneye abakozi b'Imana batagiye giturire, abakozi b'Imana biyubashe, abakozi b'Imana badahenga bameze bene ukunye. Ibi bintu birahari mudusengera Imana. Namba bitoca kuri jewe canke kuri organe. Aho bizashobose ni kuri organe. Ndumva yuko iri tegeko iyi article ikwiye gushigwa mu ngiro kuko nakamaramaza. Abatabizi rero no kuvuga ko umuntu nk'uwo onye acumuye kwishengero rindi cya kwishengero ryiwe ugasanga yagiye muri sokuvere tukabitora, ugasanga ariko aracyoza abandi tukabitora, ahanwa n'amategi n'ingingo yuko afatwa aja muri prison amezi 6 canke umwaka umenga canke birenga gatoya imyaka 5 na amande y'ibihumbi 100 canke ibihumbi 500. Ivyo rero turiko turibaza muri ya suivi tugomba kuzogira muntu uze muri organe. Burya organe ntiratangura gukora neza kuko twatangure ku ma statut na ntuze no kuntuze ku ma agreement na ntuze na conformité. Ico gituma twama muri bureau umwanya ni muto cyane, ariko ni twaheze ico ubwo rubanza rwa mbere twihaye twishinze tuzoja mu gwa kabiri kuraba uburyo amashengero atunganije. Niho tuzosaba yuko abantu badakwiye kubandanya akajagari. Ego hari ivyemezo ni kuri uwo muntu azofungwa kwera niko imeze. Ego mukozi w'Imana, imbere ko turangiza hari ivyo wari wavuze ati abakozi b'Imana hariho abantu bakoresha nabi uburyo bw'ishengero bigatuma ishengero riguma inyuma. Wavuze ko tuzobigarukako kandi koko ico tuzokigarukako, ariko imbere yuko turangiza turashaka tubabaze sinzi karakagohe wovunira abantu bashishikara bakorera mu matete canke badateza imbere igikorwa c'Imana ugasanga bari kwegerako. Mbega mutegura iki canke murafise umushikiranganje nyakwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu je ndamukunda kandi by'ukuri n'umuntu ameze bene ukunye. No kuvuga ko iyo mvuze uko onye ari abandi baca bagwara ngira ngo sanumbaza, ariko reka mbwiye ikintu yarahanuye ati gerageza mu isubwanye. Uravyumva kandi nanjye nico mvuga bigenda gutiga nyakubahwa aho usanga umupastori ari kuba mu matete nta cyaha kirimo n'ububare usanga quelque fois buri mu matete mugabe matete ugasanga bayacoye neza bayasiza karangi bayagiriye decor. Uravyumva erega woba no mu nzu y'ivyatsi ukayigira decor, erega woba ukambara gahuzu kamwe ukakamesa ukakagorora. Ntiyagira abantu batumwe ko mukuru uze muri ministeri cyangwa ku butegetsi. No kuvuga ko dufise ikibazo c'abantu batahura nabi bagacurika ibintu kubera ko babanje gucurika umusaraba wa Kristo Yesu. Ndaguha akarorero. Ejo bundi twagize visite kandi nzosaba televiziyo yanyu nayo nyirigire visite. Tugenda ahantu tuko turagendagenda mu mashengero tusanga ahantu amashengero ndefise no ku mafoto amashengero yugaye hose kweri atadirisha kweri hari umuryango gusa wo gusohokeramo. Urumva taragatangaza iryo shengero hagati yo hasi no ku mabati nta metero 3 zihari umenga ni 2,20 m. Ahantu ugasanga abantu barashuhirwa ibara rikarwa ugasanga ivyuya n'ivyuya inzi tagira ntuzeye intuzega ntuze ukayisanga hagati y'izindi mpangu ivyo byose nakajagari vraiment. Aho ugasanga abantu basengera mu rusengero rutagira akantuze akarangi canke ntuzeye wabuze irangi rondera basi ishwagara omwa sibyo none ibintu nk'ivyo onye ugas ejo bundi kandi ndagenda ahantu usanga representant legal afise TIA zibiri imiduga ibiri ariko ndakweretse ku ifoto ahantu yasengera na kamaramazi kandi uwo muntu akiyita musenyeri. Uravyumva musenyeri
ahantu muri urwo rusengero twasanze amasafuriya twasanze y'ibitanda urabyumva amasafuriya ibitanda amarenga arashize bimeze bene ukunye tuhasanga abajene b'abamizuruma baratubonye turiko turabaza ibyo bintu cyabari twengera no bacha baravuga mu isore bati muzee mwangalia ya kwamba watu ni Mungu alibayita urumva hari ibintu ni gute erega warahamagawe fatiyoti yaye uyigurisha erega n'umuryango wawe wo propose uti aga parcelle hagurisha mugabo ishengero ry'Imana risengere heza twese twatangaye kunya kubaho ego umukozi w'Imana Charles turagushimiye cyane kuri kino gice ci emission duhaye uratusiguriye amategeko turizera ko abagiye babikurikirana bagize ico bahatora na cyane barongozi b'amashengero n'amadini tugeze mwanya kurangiza twagomba twahikaze sinzi ko mufise ico murangiriza ko mubwira ico nurangiriza ko aho noba natsitaje uyu n'uyundi ariko je meze benuko uravyumva bavyakire mu rukundo kuko ndi nipfuhera ikomeye aho ivy'Imana n'ab'Imana womenga nibo boba babi canke bikaba bibi ivy'Imana byari bikwiye kuntuze la perfection donc kuba byiza rero nivyo novuga nti bangirira imbabazi banyemereye bafata amagambo nagenda ndagira nsa nuko nabakubisa kanwafu ariko mu rukundo kandi nabivuze nompa nka president wa organe nabivuze nka Apotre Charles niko ravyumva nka Apotre Charles mfise experience ndongo y'amashengero sindi representant legal ndumuvye w'amashengero atari make mu Burundi bwose ni vyiza byinshi cyane nakoresha ishengero ego nabivuze muri yo sens mon frère ego turagushimiye cyane ku mpanuro waduhaye naho urangirije gusaba imbabazi birumvikana koko iyo uri ku muntu ariko arahanura hari gihe avuga bitanezereye ego ariko turizera ko abo bavyumvirije byabashitse ku nyota kandi bafise ico bahakuye tugeze rero mu mwanya wo kurangiza turizera ko tuzosubira kubabona muri kino kiganiro ego muze muntumire murakoze cyane zoza nirukanga murakoze cyane Yesu ayizagire cyane tugeze mu mwanya wo kurangiza mwese mureko murakurikirana kino kiganiro mwese mwumvise ko amashengero canke amadini adapfa gukora uko afise ingingo canke itegeko akorera ko umukozi w'Imana Charles ahejeje kubitusigurira twizera ko mwese byabashitse ku nyota ahacu tugejeje hano naho ubutaha mu kiganiro gikurikira Imana ibahezagire